ndashimira Imana yanje yanteye iteka nyiri mugendana na Kristo umwami Bikira Mariya baheka uko yarayabyaye umukiza ndimutsitare murakama muraba ibyabagowe murabe n'ibyo bahiriwe Yesu azobahezagire musazire mu kazi kanyu ndimuze mupfe muhemutse ndabasabye ku izina rya Yesu Kristo umwami wanje amen. Diaspora irasinzira. Imfashanyo yatanzwe n'abarundikazi baba mu mahanga bahurikiye mu gisata c'abakenyezi n'abana ku miryango ifise amikoro make hamwe n'ikigo kireza imfuvyi c'ababikira bene Bernadetta yari igizwe n'ibifungurwa amavuta amata amasabune uburengeti impetso z'abana n'ibindi vyankenerwa. Abakenyezi rero basanzwe bari mu gisata c'abakenyezi n'abana kimwe mu bisata vy'ishira hamwe ry'abarundi baba mu mahanga diaspora burundaise mu rurimi rw'igifaransa bakaba bama bakora igikorwa nk'ico ku mwaka utashe. Buramatari w'intara ya Karusi Devota Nizigimana mu ijambo ryiwe yarashimiye abo bakenyezi bari mwishira hamwe ry'abarundi baba mu mahanga kubona barashoboye kugira iciyumviro ciza co gufasha imiryango y'abafise amikoro make aho yanasavye rero abaronkejwe imfashanyo kwitaho ubwa mbere indero y'abana no kubagirira isuku eka no gukura amaboko mu mpuzu ngo bakore cane gutyo nabo bashobore kuva mu kwitwa abantaho nikora. Dukura amaboko mu mpuzu dufate baradusahirije baje kutwunganira kandi tubashimire batwunganiye baratumye mu iminsi mikuru abana bazomererwa neza. Umuntu nzosanga ikiro cy'umuceri ku botike ariho bana mutima wayaze ndabizi bariho abagabo bariho n'abagore bakunda icupa bariho hariho abagabo n'abagore babikunda bakunda icupa acavuga ngo ko ari birongo be nibingahe ko ari biro 10 ngo ngurishe mwo 4 canke 5 ngo ucuhenda abana ngo ngiye kubaguriramwe indagara ucuta indagara z'amajana 2 ayandi ucuyamwe icupa urateka mu mazi ushiremo umunyu birakwiye n'amavuta arahari none aho si sawa bazanye ibikwiye hama utari imboga nawe biramusha udwara umunebwe imvura iragwa udufungenda wahuri hajya mu ishamba vyakatsi mwose muteke mugabo muzorya umuceri usa neza uri mutuboga apana inkumbagare mwavyumvise sekura gasombe shiremwe amamesa yo bizoba ari sawa nico tima nabwiye nti wonzo usanga yashoye n'ikiro na kimwe kwibotike tuzoshira hidoriya esko muzomfasha. Buramatari w'intara ya Karusi Devota Nizigimana yasavye kandi abakenyezi bari mwishira hamwe y'abarundi baba mu mahanga gufasha no mu bindi bisata vy'iterambere ry'igihugu hamwe no kwamana uwo mutima w'urukundo. Twababwiye yuko tutakenera gufashwa mu byo gufungura gusa dukenera no mu bindi bisata cyane cyane mu ndero. Abana banyu ndazi bose ntibari kwishuri ndabeshe gahemwe bose bari kwishuri nta numwe ngazi umwana atiga nta numwe tubaha amashimeshi none bose bararonka vyangombwa bikwiye ivyo bakenera cyane nibiki kokoga kugira baje kwishire basa neza bavyumvise gaho nahejeje ngo n'ubutumwa natanze hamara abana muhameze baje mw'ishure mutashana amashure ubukene ntimuzobuvamo. Sonia Nininahazo yaserukiye abakenyezi b'abarundikazi bari mu gisata c'abakenyezi n'abana nawe mu ijambo yashekirije yavuze ko bakoze ico gikorwa c'urukundo kugira ngo basangize iminsi mikuru abasanzwe bafise amikoro make na cane abana bava muri iyo miryango hamwe n'abana basanzwe bari mu marerero y'imfuvyi. Nko mubizi Burundi bwashize Imana imbere muri vyose nkuko tubisoma mu ibwirizwa shingiro Imana nayo ikaba iduhamagarira kwitaho imfuvyi n'abagowe. Eka mbere n'abarongozi bacu bama baduhamagarira gusangira n'abandi cyane ku Noheli. Twebwe rero mu gisata cacu c'abakenyezi n'abana twaragiye hamwe turibaza tuti tuzokora kiye gikorwa cy'urukundo mu mpera z'uyu mwaka. Twahurije ku cimviro cyo gusangira Noheli n'abana bantaho nikora muri commune ya Buhiga. Tukabari nako twaje ngaha anye Buramatari turamushimiye kandi bimwe vyimva mutima kuko yatworohereje ntivyari vyoroshe yaratworohereje kugira iki gikorwa gishobore gukunda ko tugikorera hano mu commune mu ntara yiwe.
Sonia Ninazwe rero yaranagarutse kandi ku bikorwa bimaze kurangurwa n'abakenyezi bahurikiye mu gisata c'abakenyezi n'abana, kimwe rero mu bisata byo mwishira hamwe ry'abarundi bose baba mu mahanga diaspora burundaise, aho mbere yanagarutse yuko mu byo bamaze gufashamo mu kiringo c'imyaka 4 hariho kuriha amafagitire y'abagwayi kugira ngo bashobore gusohoka ibitaro hamwe n'ibindi. Uwo rero yaserukiye abo bakenyezi basanzwe baba mu mahanga, yanasabye rero abaronkeje imfashanyo gusabikanya n'abandi mu kibano batashoboye kuronka. Yanahamagariye rero abarundi baba mu mahanga kwamana umutima w'urukundo, kuko ngo urukundo ari ikintu gikomeye kigaragaza ubumwe mu bantu. Muri iyi myaka 4 iheze ico gisata cacu caranzwe no kwifatanya n'abarundi mu ngorane zimwe bahura nazo. Mu bintu nyamukuru bikuru byarangwa n'ibi bikurikira: kubohoza abakenyezi bari bagumijwe mu bitaro kubera bananiwe kuriha amafaranga. Twararihiye abakenyezi baba 50 bari bafungiwe mu bitaro kuri Prince Jean Charles i Bujumbura na Roi Khaled na Clinique Prince Louis Rwagasore. Twararonkeje amakarata yo kwivuriza ko abakenyezi muri komine Muha. Twarafashije imiryango yababa 200 yo mu Gatumba yatewe n'amazi. Twararihiye n'inzu imiryango mu kiringo c'amezi 3. Ico gikorwa rero co gufasha abafisa mikoro make cakorewe ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi, aho imiryango y'abantu abo nikora 50 yiyo yaronkeje imfashanyo, aho kandi ico gikorwa cabandanirije kwirero ry'imfuvyi y'ababikira Bene Bernadetta riri muri komine Buhiga, risanzwe rireza abana bagera kuri 200 bafise kuva ku mwaka umwe gushika ku myaka 3. Abaronkejwe imfashanyo rero baragaragaje ugushima kwabo, bashimira abakenyezi basanzwe baba mu mahanga canke barangurira imirimo, mbere muri rusangi banashimira ishirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga. Ndashimye ku bintu bankoreye uno munsi, ku bintu bakoze mu bana iwanje, bahora bifuka n'umunsi bararabifuce. Mu giciza nosaba abona bo mu bihugu byo hanze botugarukira bakatubakira inzu, turanyagirwa turavigwa, bakagaruka kuturaba twebwe twagize ibibazo mu bana. Navyakiriye neza cyane, barakoze cyane kandi Imana ibahezagire aho bakuye, mukama abongerereza umugisha. Barundi cyane bashimira akajambo nababwira yuko batoduheba boguma badukubitirako uwo mutima bafise uno munsi, tuzokwigere utwibagira. Ndabashimiye, bagende n'ubweze, bagende n'amahoro, natwe dusigaye turasaba ko bashitse n'amahoro. Imbere yo gutanga iyo mfashanyo, abaje baserukiye abakenyezi bakorera mu gisata c'abana n'abakenyezi, kimwe mu bisata byo mwishirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga diaspora burundaise, bamanje guhabwa umubonano na buramatari w'intara ya Karusi Devota Nizigimana, aho baganiriye ku bisata abarundi basanzwe baba mu mahanga canke bagarangurira imirimo botereramwe agacumu k'ubumwe kugira ngo intara hamwe n'igihugu bishike kwiterambere rirama. Diaspora irasinzira.